Nongeye kuba hamwiriwe na mwaramutse barundi kazi umwe wese ahaherereye ndizera ko muguwe neza ntakekeranya. Nkuko bisanzwe kuri micro ni Fleury Patriote. Uno musi nje tuyage akabi n'akabibi kubiko birabera mu gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda bamwe barakenguruka bakavuga ati u Rwanda rwaraye rusinye idiri ihambaye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Abandi nabo bati urahumba nkunda kurya ari igifyera kimumena itama. Abandi bati ahubwo muragabe abakongomani cane muragabe. Uwo mugwi w'abantu barenga amajana 250 baje gukora iki mu gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda ni igihugu muri Afrika kiri mu bihugu bitifashe neza haba mu butunzi. Igihugu c'u Rwanda mu bihugu bitunze muri Afrika nta kirimwo. Igihugu c'u Rwanda mu bihugu bikenye vyo muri Afrika kirimwo. Igihugu c'u Rwanda mu bihugu abanyagihugu babo babayeho nabi cyane muri Afrika kiza mu vyambere. Aho igihugu c'u Rwanda cagirizwa malnutrition, igihugu c'u Rwanda cagirizwa amavunja, igihugu c'u Rwanda abanyagihugu baho baba mu myobo apana no muri nyakatsi, baba mu myobo, mu binogo ibi ndabivuga neza mu vyumbe, baba mu binogo. Ahangaha ni hamwe mu ndake nyinshi zigize uyu musozi munini uzwi nko mu Kinyamerika. Harabarirwa abana nibura bagera muri 60 baba bagiye hirya no hino gushakisha ubuzima bakaza kuharara. Ubuzima bwabo hanini niho bubarizwa. Ibyo kurya baba basyaze niho baza kubirira naho barara kuri uyu musozi hanze. Aho abanyagihugu babo badashoye no kurya rimwe ku munsi. Bamwe muri bo badashoye no kurya ku munsi. Rero kuva mu gitondo kugeza amasandi inanasi ijana. Urumva atari ikibazo ku myaka mfite mahira n'abana kuva mu gitondo nabyutse saa 12 kugeza saa 6 ndakorera ni inanasi muri boti nye ndaza kuba mu nimugoroba inoti ijana. Aho abanyagihugu baho barima ntibimbure, aho abanyagihugu baho bamwe abana kuva ku myaka 10 gushika kuri 14 kuduga bihaye ubumaraya kubera kutagira epfo na ruguru. Kwese tubonye aho tujya kuba indaya byaba ari byiza aho tujya kuba izo ndaya kuko none so nta mirima ngira ngo mpingemo, nzaza hano mu isoko n'utwo ndangwe batumene n'igishoro nakigujije bigende bite. Bamwe mu bakobwa n'abamama bahisemwo kwiyandarika. Ico gihugu rero ngo kiriko kiri kwegera ikara mu gashambara. Bamwe mu bashakashatsi canke mu majambo ariko aravugwa mu gihugu c'u Rwanda avuga ko igihugu c'u Rwanda kitari bwagere aho cakira abimukira Amerika yikuye. Uko abimukira Amerika yikuye n'abantu baba badasanzwe. Muri urya mugwe w'abantu amajana 250 bivuga ko bagomba kuza muri Amerika. Biravugwa ko biranugwanurwa ko batobara abantu baje kugirira neza u Rwanda. Kuko ikintu ca mbere kibiranga nuko urya muntu bage abantu baje nta tongo bazanye mu Rwanda, bage abantu baje nta parcela bazanye, bage abantu baje nta murima bazobaje kurima, nta kazi bazasabaganga sabigisha, nta kintu kizima c'inyungu kizoba kije ngo cungukire ko abanyagihugu b'u Rwanda, nta kintu kizima na kimwe bazoba bazanye c'inyungu ngo ku munyagihugu mutoyi canke ku munyagihugu ari we wese mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ibi rero bigatera abantu benshi amakenga kubera ni ibintu bidasobanutse. Bamwe bakavuga ati iyi ni ngeso y'inkotanyi ibonye ahantu hafufumba ifaranga ngo nitwende ntaraba ineza y'abanyagihugu canke ineza y'igihugu, ahubwo we yirabira ineza y'umufuko abamukikuje n'akagwi gasanzwe kayoboye inkotanyi. Aho turavuga Kagame, Bakabarebe, Baduhungirehe n'abandi benshi. Iyi rero ngo sidiri y'amahoro, ahubwo bivugwa ko iki kintu c'abimukira barenga amajana 250 gikubiyemwe canke kirimwo uburyo bw'ubwiyorobetsi burenga nka bune. Ubwa mbere ndabubabwira, ica mbere nuko bishoboka ko ngo bajya abantu bagomba baze mu Rwanda batanguye no kuza kuko naraye mbonye ngo Amerika yatanguye kurungika ngo flight ya mbere, indege ya mbere yatanguye kuzana abizana. Rero birashoboka ko ari abantu baba baje ngo kurungikwa muri Kongo gufasha ijya ntambara, bakaza ari abamercenaire mugabo u Rwanda rukaza na Amerika bo bafunditse ko ari abimukira. Ibi birashoboka, ni ibintu bishoboka umuntu akoresheje ubundi bwenge canke ijisho rya gatatu yicaye hasa kiyumvira, kuko uravye u Rwanda nta capacity yo kwakira abimukira bavuye muri Amerika rufise. Ruzobashira hehe, rwabubakiye hehe,
ibi byose nibaza umuntu yiyumvira u Rwanda ngo bagwarateguye ikigwati ruzobashiramwo mbega u Rwanda ko bajya abantu bivugwa ko ari abakriminere nabicanyi bo ku rwego rwo hejuru bamwe muri bo siniko ndabagiriza bose ndavuga bamwe muri bo biravugwa ko ari abakriminere nabantu bafwaye ubuzima nabantu murababona bibitatuwaje birenze ange bateye n'ubwoba twama tubabona no mu mafilme ajya ama groupe y'amakartel ibaze abantu igihugu ca Amerika giteye imbere mu bintu vya psychology giteye imbere mu bintu vyo kugira detox gukuramwo isumu umuntu aba yaranyoye haba mu rumogi canke mu mazi igihugu ca Amerika giteye imbere mu buryo igihugu ca Amerika giteye imbere mu nyubako ni gute Trump yorungika abantu bananiranye mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika agamejiki kuko ibi yarabikoze muri Sudani y'Epfo yarabarungikiye nabo nyene akagwi k'abantu ntibuka igitigiri neza nabo nyene bari basa n'abantu bameze nk'uku nyene none turabaza Amerika abantu irinzi nanirwa gukontorora n'amasatelite ifise n'ubuhinga informatique ibintu biteye imbere byose bibarizwa mu gihugu ca Amerika puissance zose zibaho haba mu gisirikare mu gipolisi bibarizwa muri Amerika ni gute none abantu mutegere neza ni gute abantu Amerika yo binaniwe kurera kujera kubakuramwe ayo masumu ngo no kwasubiza mu buzima busanzwe kuko mu masezerano basinye narayasomye u Rwanda ruvuga ngo gwiyemeje ngo kwasubiza mu buzima busanzwe réintégration sociale kuba réhabilita n'ibindi byinshi rero ivyo bintu n'ibintu biteye amakenga hagati y'u Rwanda na Amerika nikihe gihugu coshobora kubasubiza kabisa mu kanovera k'umwana w'umuntu bagasubira kuba abantu bazima abantu batagikoreshwa na drogue batagikoreshwa n'ibiyayura mutwe batakigendeshwa n'ubwicanyi hagati y'igihugu ca Amerika n'u Rwanda nikihe gihugu co bishobora twisunze ubushobozi kimwe gifise haba mu magara y'abantu muri psychology mu mafaranga no mu nyubako tukarabira hamwe u Rwanda rufise amazu rwabubakiye ruzobashiramwo hakrotiye hari security kabisa abo bantu bazoba bazaniye abanyagihugu b'u Rwanda basanzwe bari mu magogo basanzwe bugarijwe n'inzara basanzwe batutumba inda zigeri no kwera malnutrition basanzwe barara mu binogo mu bimanga basanzwe bagwaye amavunja abantu basanzwe badashoye no kurya rimwe u Rwanda twihojeje amafaranga Amerika izoruha kugira iyo deal ikunde abo abimukira bazaniye iki u Rwanda nico gituma hariho rero amakenga menshi bavuga ati aba ntibaje kuguma mu Rwanda ahubwo abakagame ashaka abarungike n'inzira Trump na Kagame bo babumvikanye yukugira bacisha aba mercenaires mu Rwanda bivuge ko abaje araba migrants baje gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda kugira ace babandanya muri Kongo iyi ni nzira imwe ishoboka ikindi naco abantu bavuga ati ibi bintu ntibishoboka ku gihugu cy'u Rwanda nkuko ndiko ndabivuga none barabubakiyeho bazobakirira oya nta hamwe mu Rwanda biri none ibi bintu ku Rwanda gwari gwarabigerageje ngoma ndabibutse ku Rwanda ngira ntimwabimenye mwe mu bitangwe bamwe mutangwe kubimenya kubera ibi biko biravugwa cyane ku Rwanda na Amerika u Rwanda gwari gwaragerageje gukira ino deal kuko jambo curaho ngo nkunda kurya yari igifitira kimumena itama u Rwanda gwaragerageje gukina ino deal y'abimukira rusinya amasezerano n'igihugu bita Royaume Uni sinumva ngene no kivuga mu Kirundi coroshe mugo Royaume Uni mwese muca muyibona ni United Kingdom ngira mu Kirundi ni UK mu Kirundi sinumva ngene no kibasigurira u Rwanda gwarasinye amasezerano na Royaume Uni ayo masezerano yarayo nyene yo gufata abantu bananiranye bakava muri Royaume Uni bakaza mu Rwanda ico gihe rero hariho abantu mu nama nshinga amateka abanyarwanda bazima badaharanira ineza y'inkotanyi canke ineza ya Kagame baharanira ineza y'u Rwanda barabona ko u Rwanda rugomba gwakira aba terroriste ejo bashoye no guhindukira Trump akabahindukiza bakongera kuba mbe munazi ko abantu Trump ariko ararungika muri ivyo bihugu ejo yo bahindukiza baje bigira ngo naba toxikomani n'abantu bananiwe n'ubuzima bakeneye kugira reintegration mugabo ugasanga n'abantu Trump ariko aragira infiltration muri Afrika surtout muri aka gace ka EAC kubera iki none yashize muri Sudan agashira no mu Rwanda ejo muzoza kumva yashize n'ahandi kubera iki baba black water canke babandi bariko bariyegeraniriza muri Kongo ejo bazodukorera ikintu twese hamwe bavuga ati u Rwanda n'u Burundi babufuse canke na Sudan n'ande nibintu umuntu ashobora kuguma afise amakenga ni gute nigiki kitodusigura ko iyo atari arme atari kigwanisho Trump ariko arenstara muri ino EAC kuko yabishize muri Sudan y'Epfo
ubu akabashira mu Rwanda ejo uzokumva ngo yabashize mu bindi bihugu bifise amaronko na Uganda murabona ko itobihakana kuko na Uganda ahantu bumvise inoti ntibarabi neza yabene gihugu birabira inoti y'umufuko rero twiyumvire twese natwe dukoresha ubwenge ubu ntivyoshoboka ko ari igisirikare canke araba espion araba informaticien araba CIA bamwe twita ngo ba CIA ba FBI ari documentation ari ibi na biriya Amerika iri kiraturungikira ngaha mu gace ka Afrika kugira bamenye ukungene biga imico y'abanyafrika bo mu karere k'ubuseruko biga ukungene abakuru b'ibihugu bayaga biga ingendo bamenye ukungene Afrika bayinjiramwo bayipenetra bigize ngo nabanyagihugu bananiranye ngo Amerika ngo iri kiraduha ico kirashoboka je ku bwanje ico naciyumvire ndavuga ati naho yoba ari amadiri Amerika bobo ifise objectif yo kubarungika muri Afrika kuko kitabarungitse muri Dubai batunze kuko kitabarungitse muri ivyo bindi bihugu vya France ubu Faransa buruzuye gushika naho Trump abura hashira bajya abantu asaba aho ashira bajya abantu ubu ibihugu bikorana na Amerika si vyinshi ubu uwe arabuze aho abasabira aho abashira kuko kare karabatumbereza muri Afrique de l'Est ni mugabe kuko je yo ndiko ndabona ikintu ndagerageza kugikikiriza nkagihindukiza nkakiraba hepfo no haruguru aho ubwenge bwanje bw'umwana w'umuntu bugarukira nico gituma je ntabonye ikintu sinshika ndagikomera amashi oya ndavuga ni ciza nkuko abandi bose bavuze ni ciza ko kirazira kuba umupessimiste mu bintu byose ifo ikintu ari ciza kigaragara kari ciza ni ciza mugabo ukagumanaho marge de doute rero je ubwanje marge de doute iyo ndayifise ku bwa security y'akarere ka EAC sindafise ku bwa security y'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda coco ndazi ko kigiye mu yabira kuko ndabereke utuvideo tumwe turanga ku Rwanda rudashoboye nibikunda atari afere y'amaronko bya bindi u Rwanda ruvuga ati okay ibintu byose bikorerwa mu Rwanda bizobenefisia inkotanyi n'abazikomokako ibi ndabivuga kuko ni ibintu bigaragara ubu Rwanda rugiye ngo kubaka ferry wheel ijya bite ngo Kigali sky wheel ijya muri Kenya irahari muri Kenya irahari kucuriramwo kwinjira muri rya kabine umuntu ari ha 500 shire y'amakenya ayo mafaranga yasize mu manyarwanda ni bihumbi hafi 30 umunyarwanda ataronka raso yo kujya azoronka amafaranga yo kuja ico kintu wumva kizoba kije ku neza y'abaki kije ku neza ya kakagwe nyene dusanzwe tuzika koroherejwe ibaze nk'ubu mu Rwanda ngo arangwa abanyagihugu akagwi k'abanyagihugu bahembwa ugiye kubaraba ni inkotanyi gusa nta munyagihugu muto wo mu karere canke mu gacimbiri arimwo ivyo biravugwa n'abanyagihugu bo mu Rwanda ivyo turavyumva kandi ikintu kimaze kurenga umunwa kiba kirenze impinga rero u Rwanda ruriko rurafata decision gwirukira amaronko rutariko ruriga ku neza y'abene gihugu iki ni ikintu kimwe mu bintu vyinshi biteye ubwoba ikindi kintu rero ngomba se nurangirizako sinahura ukungena umuntu yokunda amaronko gushikana aho yofata abana b'abanyarwanda urumukuru w'igihugu w'u Rwanda uvuga ngo ugwanira ineza y'u Rwanda ukanagwanira ineza y'abanyarwanda ni gute wofata umwana w'imyaka 15 ukamushira kuri planning ni gute umwana w'imyaka 15 wo mumirisha vya binini ni gute umwana w'imyaka 15 bo mutera kakagegene bashira mu maboko gute umwana w'imyaka 15 wo mushiramwo kakandi binjizamwo kakandi kameze nk'akawiti kange bazinga ni gute umwana w'imyaka 15 ntaco yagutwaye umwana araciga aracari ku ntebe y'ishure utangure kumushira mu vya planning familiar iyo ni neza yo munyagihugu canke ni neza y'umufuko wakagwi k'abanyagihugu dutegere neza iyo ni neza y'abanyagihugu b'abanyarwanda canke ni neza ya Kagame nabo basangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda mbe ni gute ikindi coco kiza rero arakajegeza ni gute umwana w'imyaka 15 mu mategeko deja y'igihugu cy'u Rwanda mu mategeko ya Afrika mu mategeko ya droit de l'homme umwana kugira agere ku rwego rwo kubaka ugwiwe mu mategeko dusanzwe tugenderako kenshi hano mu karere cyane muri Afrika umuhungu atezwa kuba afite imyaka 18 umukobwa imyaka 21 umukobwa akonseve arekuriwe kwibaruka kwibunginga mu mategeko
afise imyaka 21 kuduga. Ni gute umwana w'imyaka 15 mwo muhindura umufame canke umufame porteze akibungenga babagore bibungengera abagwiza tunga. Hari utugwi tw'abantu turatubona mu masinema canke mu bihugu vya Burayi, ugasanga hariho umuryango uvuga ati twe ni esthétique gusa nta kurirwa turazana imifunyunyu batugira ama episiotomy batubaga ama césarienne, no gurondera umuntu dushiramwo ivyacu bakoze hari muri laboratoire bakabimutera hama katwibungengera. Ni gute umwana w'imyaka ibajina umwana w'imyaka 15 bamuremetse inda y'uwundi muntu aribungenze. Ngoma nababwira ikintu kimwe gikunda gushikira abibungenze, kandi mbona ko izoba ari obstacle kuri aba bana. Ibintu bizokwegera ino miryango vyongere bikwegere no Rwanda mu myaka nta namezi azorenga. Reka dufata umwaka kuko inda itwagwa mu mwaka, inda itwagwa mu mezi 9 ikavyagwa mu mwaka. Reka dufata umwaka, ni musigurira ukungene mu buzima busanzwe umuntu aragira effort akaresha. Murabiza abagabo n'abasore n'abapapa mu ncamake, murazi effort umuntu kugira agere gushinga urugo, effort umuntu aba yakoze. Murazi amajoro abasore barara barondera abakobwa bakitakita, haba ku ishuri, haba ku kazi, haba mu kibano, haba heye. Ni ntambara idasanzwe kugira uronke umukobwa akubwira yego. Uwo mukobwa amaze kukubwira yego, ni ntambara idasanzwe kurondera inkwano kugira ushimishe abavyeyi bamuretse. Ni ntambara idasanzwe yo kurondera amafaranga kugira ubugeni. Ni ntambara idasanzwe kurondera igitanda, intebe n'ibindi vyinshi bigize urugo, les éléments de base bigize foyer. Ibaze rero uwo muntu kenshi bikunda gushikira abantu bakundanye bakaja muri etat civile bakagirana mariage y'imbere y'Imana, ya mariage twita horije. Mugabo ugasanga harabaye igitsitaza, harabaye intambamyi, umuvyeyi avyaye abana babiri bafatanye, umuvyeyi avyaye umwana ameze ukuntu, ugasanga biracanishijemwo abantu bakundanye imyaka, bagize fiançailles igihe gihagije, ugasanga ivyo bintu biteranije urugo rwari rusanzwe rukundanye rubayeho neza. Ni mumbwire rero nze amategeko sindayinjiramo neza. Nimba bazomutora ku nguvu nimba ari uwo muryango w'abakire uzobuvuza ati ujya mukobwa ujya duhurya ari badutwaririnda, ngira umuryango wiwe kumbura uzovyungukiramwo kubijanye n'amafaranga, mugo kubijanye n'amagara nakazoza ku mwana nta nyungu nimwe irimwo, ahubwo no kumwicira kazoza. Ati ni gute? Fata ko uwo mwana bamushizemwo iyo nda yabo bantu babiri badashaka gusama. Uyo mwana avyaye babana bafatanye. Uyo mwana w'umukobwa nyuma y'amezi 9 avyaye umwana anyoganyoga. Musanzwe mubizi inda zitubikira vyinshi. Umuntu aribungenga amezi 9 akaza ku rucanco akagira ama ecography, mugabo ibitangaza arakushima, ugasanga umwana nta jisho, ugasanga umwana aramanyutse, ugasanga umwana umutwe uraba hariya bijya bita mama bimwe twita malformation, ugasanga umwana amaguru arizinze zinzarajishe, ugasanga umwana bamwe barafatanye muhora mubibona bahanye imigongo. Ndiko ndabaza rero umuryango wahisemwo uyo mukobwa, mutegere neza ikibazo canje aho kiri. Umuryango wahisemwo uwo mukobwa ngo atwike iyo nda, uwo mwana akayitwara amezi 9, ego bazoba bamwitaho bamuhakeya nkuko umengo n'umuvyeyi yibungenza. Niyavyara uwo mwana benshi bakunda kwita igisizi imwe canke igihume canke ikiburirane, hama uwo muryango ukavuga ati ishwe two mwana akorera aho tworera wapi, muturondere undi mukobwa badushiremwo nimba ari bazoba bavyita gute ntavyonze. Igihe uwo muryango utazoba amezire ukwemera umwe muri abo bana bavutse bari bafise iyo malformation y'imitwe n'ibiki nabidondaguye, fata ko avyaye umwana afatanye, uwo muryango ukamukubita kijisho ukavuga ati wapi two mwana ntawo dutwara. Uyo mukobwa yaramwibungenza, uyo mukobwa umwana yaramuciye mu nda, uwo mukobwa uwo mwana azovuka afise affection, kandi abantu bose babibonye kwa muganga bo bazoba bazi ko uwo mwana ari uwo mukobwa. Bizogenda gute mu gihe abo bavyeyi bari bashatse kurondoka baciye muri uwo mwana w'imyaka 15 base ico kiremwa? Leta y'u Rwanda yarateguye kuzoca igiturira, yarateguye kuzoca ifata uwo mwana imurerere mu irerero ryagenewe abo bana bazoza baravuka muri iyo nzira badatomoye neza. U Rwanda gwarateguye recompense y'uwo mukobwa. U Rwanda gwateguye iki kugira uwo mwana ashobore kubaho, kuko malgré tout turabona mu bihugu bibanyi hiyo vya Burayi, Aziya na Amerika hari ukungene babareka bagakura bakabatandukanya. None uwo mwana azoba afise uwo mukobwa akazoba adafise ubwo buryo, ayo mariski hariho assurance. Ivyo bintu baravyize neza, baravuga ati uyu mwana niyavyara umwana w'ikimuga afise avukanye ubumuga, umuryango wamuhaye kumurera, wamuhaye kumutwara inda ukamwanka, uyu mwana azobuwande
uwo mwana azogumana uwo mukobwa yamutwitse yamubungenze uyo mwana azoguma abazomuha umuryango ku nguvu uwo mwana azoregwa na leta canke bazoshira mu ingunguru baturire aho hari ibintu mwe mubona nico tubavuga ati nico twanatangwe ndababwira ati hari ibintu aba barongozi b'igihugu cy'u Rwanda bakora bamwe bafise umushaha muto bakabibona nko kumengo ni diri bamwe ngo u Rwanda ngo rwakina diri ngo nta kintu na kimwe ruhusha u Rwanda rufise ubwenge u Rwanda indongozi zabo ziriyumvira mwiyumvira ibiki kuko ari ugupfa uko ari ugupfa Imana yashizeho umuhungu n'umukobwa ishiraho umugabo n'umugore kugira barondoke ubwabo yashizeho les appareils génitaux ibihimba vyirondoka kugira barondoke bahuze umubiri habeho reproduction ni gute mwe nimumva ko ari ibintu mwe mwiyumvira ngo ni terambere oro ni satanisme ibi ni ibintu je nashoye no gutahura nashoye no kwemera je ndi umukuru w'igihugu je ndasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyi video ni aba conseil biwe canke we ni yayibona aze amfashe iki kintu kujya yagwanyije homosexuality akagwanya abapede akagwanya bijya bintu bidashoboka bidasiguritse iki kintu turasavye mu Burundi tikize cemego ibintu byo gufata ngo abango umuntu ngo atwarire induwunda mutwarire indariye ntavyara yagiye kurongorwa kubera yagiye kurongorwa ataze kazokuyibungenga ibintu mwe ntimona ko ari imikino ya shetani ntimona ko ari imikino y'umuhero ntimona ko turiko turegereza ibihe bidasanzwe ibintu two turabona ngo umengo ngo ni terambere ngo ibintu ngo ni modernisation ngo urumva ngo isi ngo tujana n'isi iri kiragenda urajana n'isi iri kiragenda none ko mutitenga ibinyamugigi ibinyamugigi mavyo byose isi ibiri kiragenda ko mu kinyamugigi magikubise musohoka mwirukanga isi ibiri kiragenda ivyo bintu ngo ni terambere ngo ni iki ngo ni faranga ngo ni mukanure turasavye igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza cyane ngaha mwisi birazwe mukuru w'igihugu natwebwe turacita Edeni abandi bagatwenga mutwenga mwareka igihugu cy'u Burundi ni paradizo ni Edeni kandi nta terambere gihuse rigana ibibi rigana umukoshi rigana kuza gusuya no gucafuza igihugu cy'u Burundi dushaka mukuru w'igihugu nkuko yabitubwira nkuko abiduhamagarira biciye mu nzego zitandukanye ni turime nitworore niducukura ubutare nitwige niturondere ubwenge turahora ubwenge hirya no hino tuze dufyatura ibintu byose ngaha mu Burundi igihugu kigire autonomy mu bisanzwe mu bice byose informatique twe dufise abana bize twe dufise abantu bashoboye gukora ikigenda juru bashoboye gukora telefone mu burimyi dushoboye kuba dufise abantu barimo amahigitari barimisha ama machine mu bworozi twe dufise abantu bafise amaka kamwe amaritiro hamwe umuntu anwa nk'iritiro nka 15 ku nguvu muhira urugo badodora bavuga ati 10 litres par jour ivyo byose birashoboka mugabo ibi byose bishoboka mu gihe dukoresheje ubwenge apana zo turazana amasantima w'igihugu cy'u Burundi ngo raba ngo Rwanda ngo kera ngo mwahora mungana ngo mbere mwahora muna gisumba ngo rabo Rwanda ngo gwego kigezeko ugwego kigezeko iri ni terambere muri ko murumva iri ni ryo terambere ubu ko Kagame agomba kukumba amamiliyoni y'amadolari ahawe na Amerika kubera kwakira abagizi ba nabi abantu bitwa ko batameze neza aba psychopath aba criminel abantu bari revoke abantu bari execomini iyumvire abantu Amerika ivuze akira abantu bari illegal abantu babazwa ibibi byose muri Amerika u Rwanda rukavyakira ivyo bibi byose tureke guhendana hari ivyashara hari umuntu export ikibi ubu hari umugwiza atunga abo mu Rwanda canke muri bihugu byo muri Afrika agenda agiye muri Amerika canke mu Bushinwa ko exporta amasahani yamenetse hari umuntu bozanira ibintu byajanjaguritse ngo riterambere ngo azanye mu gihugu ciwe rero tuze dukoresha ubwenge apana kuza dukoresha ibishobisho ngo urumva ngo heraba ngo Rwanda ruko rurubaka ni murabe u Rwanda narabibabwiye kuva 94 u Rwanda gubatse rusubiyemo irya stade ya Havyarimana higa yejo u Rwanda rugubatse convention center u Rwanda gubatse utwo tubarabara tunga he nama nababwiye mugaca muvuga ati oh frère ni jalousie si jalousie gende mu Rwanda murabe ni cercle nakano naka diametre kangana gute ugiye hakujya y'u Rwanda namarira uriko uravyumva reka rero ndeke kubicisha amajambo ndabashiriremwo aya ma video mugende muraraba ibivugo abantu baba mu myobo abantu batajya saa sita abantu batagize ukuna kuriya mugaca muza kutubwira ngo igihugu cy'u Rwanda ngo giteye imbere ngo caronse ngo diri ni diri yihe canke n'umuvumo ni diri yihe canke n'umuvumo reka ndeke kubicisha amajambo menshi abakunzi ba Fleury TV
mukomeze mugira sabone subscribe muhanahana hanyuma dukomeze kwagura umuryango dukomeze kwagura urubuga turonke aho tuvugira turonke aho turagira ubusesanguzi ciao ciao